Duvije gano kiza kuba kiryoshe. Abaprotesta batanguye gute? Okay. Merci kuri ico kibazo Marvin. Nimvira yuko kumenya kahise tuma umuntu yitahura. Tureke n'ivyo bijanye no gusenga n'umuntu giti ciwe. Kumenya havuka bamuvyaye igihugu arimwo imico yacu kahise kacu birarenforce sens ya identité y'umuntu. Yego. Rero ndiyumviye yuko aba protestant kubera ubwo butandukane bagiye uravuga usanga umwe wese atebera kuri aho kantu kamutandukanya n'irindi shengero ariko imizi iduhuza muri kahise ugasanga ntidukunda kuyivugako. Rero niyumvira ko ari akaryo keza ko kumera nk'ababigarukako. Ubwa mbere mvuge yuko muri rusangi le protestantisme naho abantu bakunda muri rusangi iyo mvuze le protestantisme ni kuvuga le protestantisme évangélique ni kuvuga amashengero ashingiye ku butumwa bwiza yizera Yesu Kristo ko yapfuye akazuka agakiza kabonerwa muri we Bibiliya y'ijambo ry'Imana kandi ko Kristo azogaruka kudutwara donc hari ivyizerwa rusange twita ivyizerwa vy'abaproti évangélique muri rusange n'abantu babifata nk'idini rishasha nkaho umenga ni ikintu catanguye mu kinyana ca 16 ni vyiza gutahura yuko ivyabaye mpava ngaruka ko muri kahise mu kinyana ca 16 yari nk'intambara yo gusubira kwisoko. Ariko isi ibitahura nkaho umenga niho le protestantisme yavutse mu kinyana ca 16. Vyatanguye gute? Yari umupadiri w'umudagi amaze igihe kirekire agaragaza kurondera amahoro yo mu mutima. Ico gihe hari ikintu vy'ubwoba vyo gutinya ivyorezo i Burayi harateye amapeste hapfa abantu benshi ubwoba bukira bikintu kiri generalize i Burayi hanyuma ishinga gatolika rica rifatira kuri ubwo bwoba ritangura kwigisha ivyo purgatori ritangura kwigisha ibijanye n'ama indulgence ingene umuntu yoshobora gutanga amahera kugira ngo akire urubanza rw'Imana kugira ngo umushaha wiwe canke imishaha yabiwe bapfuye ishobore kuja mu paradizo. Hariho ivyizerwa vyinshi mugabo vyubakira kuri ubwo bwoba nkaho umenga katolika ni ifise urufunguruzo ngo gukiza umuntu ubwo bwoba bw'umuriro utazohera. Ivyo vyirya vya kuja gusabira imisa. Ego bijya byo gusabira imisa mu misi zarabonye umupadiri yasohoye akavideo karasihokiye ariko aravuga ingene y'abantu iyo misi kuyasomerwa abantu bapfuye ingene ubwo nyine umushaha uca wimuka ugakugwa mu purgatori. Zari inyigisho zisa nizo onye mugabo zihereza abantu ivyizigiro yuko umuntu ashobora gukira umuriro udahera nkugira igikorwa akoze harimo no gutanga amafaranga ngo ashobore gusengerwa n'ibindi bitandukanye. Martin Luther yari umupadiri yamaze imyaka ari muri monastère Augustinien ya bene Augustino Mweranda amara imyaka myinshi yakoze ibirenze ivyo bakatolika muri rusangi bakora kugira ngo ashobore kuronka amahoro mu mutima kumva ko yabariwe kumva ko yakiriwe n'Imana. Yaribabaza gushikaho yitera n'ibikomere ku mubiri ariko arihana ivyaha vyiwe ariko ntigeze aronka amahoro na gato. Numvise ngo ba Martin Luther ni babiri. Uwo uvuze n'uwahe? Abantu barakunda kuvyitiranya. Iyo tuvuze Martin Luther anashobora birimba ngo ni Martin Luther King. Ko Martin Luther King no pastor nawe nyene w'umunyamerika umwirabure yagwaniye agateka kabirabure ejo bundi mu gice ca kabiri c'ikinyana ca 20. Neka 56. Aho uvuga turashya mu kinyana ca 16. Aho turi mu kinyana ca 16 turi mu gice ca 20 ejo bundi. Yego. Aho Martin Luther King ageze kugwanya agateka kabirabure muri Amerika. Rero ivyo ndiko ndavuga no umupadiri w'umudagi apana w'umunyamerika. C'est pas pasteur King, Dr King nko bakunda kumwita. Wa undi yavuga I have a dream ndafise indoto. Aho umwana w'umwirabure n'umwana w'umuzungu bazo bafise uburenganzira bungana. Sundi ndavuga. Okay. N'abantu bamukunda. Ariko no yari umupastori kandi yarize ivyigwa vya theology. Ariko ndiko ndavuga kuri uyu mupadiri yamaze imyaka n'imyaka agaragaza ibintu vyose katolika ibwiriza kugira ngo aronke amahoro ikanga. Icagiye rero ku bintu bavuga ni kubishira ku mbarutso yaragize urugendo i Roma aca serukira ama monastère mu Budagi aragenda urugendo i Roma kwa papa hama yitegereje ingene ibikomangoma byo muri katolika babayeho mu buto
butunzi muri luxe yani vyico gihe baravyumva neza ko aradukurikira mwandi baje tuvuga kahise nzi bavuga yuko niba bagutahura nabi aruko bimeze nikuvuge muri ico kinja mu kizacura gatatu nimvira yuko naho yari umupadiri twamusigurira ingene Eglise Catholique yahokonesheje ibintu bitari bike mu matari tari koravuga kubyo nabo nyene bagize ibyo twita contre réforme ageza guhindura ibintu bimwe bimwe mu byo matari tari koravuga ico gihe ivyo onye turashobora kubigaruka kumwe ariko ndavuga ingene uwo mu mwane w'umudagi yumvise avuga ati none nimba bano bantu ari bo mbere baserukira Kristo bakaba bayeho gutya muri luxe mu mwidegemvyo menga ivyisi vyose bariko barabiryohererwa nanje nkaba maze imyaka nibabaza none ahantu niho niteze urukiza ariko atashe yaciye afata umwanya wo kwiga ivyigwa vya Bibiliya kuko urashobora kuja muri Katolika ni indi histoire mugabo urashaka kubagiye kirekire uri kuriga ivyigwa vy'idini mugabo utarinjira muri Bibiliya neza atashe acagira ivyigwa vya Bibiliya kugira ngo ayinjiremo neza gushika haro nk'urupapuro rwa doctora muri theologie atangura kwigisha kuri kaminuza y'i Wittenberg mu Budagi muri urwo rugendo rwo gusoma Bibiliya ayiteberamwo niyo yatangiye gusoma amajambo ari mu Baroma igice ca mbere avuga yuko umuntu atsindanishizwa n'ukwizera atari bikorwa abariko baranyumva bashaka kuvumengana amajambo asanzwe ko umuntu atsindanishizwa n'ukwizera akizwa n'ubuntu agatsindanishizwa n'ukwizera atari ibikorwa vyiwe kwizera igindi gikorwa c'uwundi muntu ari we Yesu Kristo ucumenga rugurutsa amaso mu nyuma yavuye mu nyandiko zibavuga ati ni nkaho nari imvutse ubwa kabiri ariko mwumve yuko atahuye yuko ari gikorwa kimukiza mu gihe Katolika ariko irabwiriza ibikorwa abantu bokora kugira ngo bakire ivyo vyaramugumuye cane ariko nta migambi yarafise yo guca agwanya ishingiro rya Katolika abantu bavyumve neza ko babitahura nabi yaciye afata yandika impamvu 95 abadagi badakwiye kugura ico yo bita indulgensia badakwiye kugura zambabazi cakigongwe papa agurisha akoresheje intumwa yiwe mu bihugu bitandukanye cyo hari intumwa yitwa Tiezel yaje kudandaza urwo rupapuro rusinywe ko na papa uruguze ushobora kuzoja mu ijuru acatanga impamvu 95 zerekana yuko umuntu adashokizwa n'ivyo bintu vyose intumbero yiwe ko ari guhamagara ishengero rya Katolika ngo babiganire izo mpamvu 95 acazimanika hariho chapelle ya université chapelle i Wittenberg acamanika ku muryango hari le 31 octobre 1517 ico gihe rero abantu bariko barankurikirana batahure yuko hariho ikintu cabaye mu buryo bwa technologie catumye reforme ica isirikira n'ingoga ico gihe niho bari bagitangura kwinventa imprimerie imashini zigwiza impapuro nikuvuga izo 95 thèse zashistangwa gusirikira muri Europe yose mu bisanzwe Martin Luther yarazimanitse kugira ngo abantu nibaza kuri kaminuza baje no munsi mukuru ko hagira une fête liturgique abantu nibaza babisome hanyuma Katolika ibone yuko hari umupadiri w'umudagi yifuza ko abaye ikiganiro abantu barabizi yuko ico gihe avec la renaissance ibintu bijanye n'amadeba vyari ibintu bimenyerewe cyane les disputes yashaka ko habaye ayo ma dispute publique ibiganiro byo kumugaragaro aho werekana nanje nkerekana ariko urumva haciye abaho circulation y'ayo 95 thèse hanyuma Katolika hakumuhamagara ngo baganire iyo yaciye imuca irasaba yuko n'ibitabo vyiwe vyose nyandiko ziwe zose zoturigwa hagezwe n'umuntu afatwa kugira ngo afatwe ariko abisoma kugira ngo donc ashaka kwizera ivya Martin Luther ahanwe amaze gucibwa baranamuhamagaye kugira ngo yisigure yerekane mu nyuma yerekane ivyo ariko arizera mugabo hari indongozi za politike ahantu bita bayita diète de Worms hanyuma baramusaba yuko ahakari ivyo yanditse vyose aravuga ati jewe kiretse nemejwe mu mutima kandi nkemezwa n'ivyanditswe yuko ivyo navuze atari ivyo nta kimwe mpindura ico gihe baciye rero banamucira urubanza kandi atangura guhigwa ngo yishwe yategegezwa n'umuprince yitwa Frederic amunyegeza muri chateau ahamara imyaka 3
ntaciye afata Bibiliya pour la première fois ikugwa mu kilatini ishigwa mu kidagi kugira ngo umudagi wari wese ashobore kuyisomera mu rurimi ashobora kumva. C'était une explosion. Abantu rero bavyumvise ati bagumutse, ils ont protesté. Yabawera bamukurikiye abantu bacha bavuga ati naba protesta, ils ont protesté contre le pape. Ariko urugamba gwari rwo kugaruka kwitanguriro. Mbega abizera ba mbere bizera iki? Mbega intumwa za mbere zigisha iki? Naho havuye novuga nti iryo jambo protester mugabo ahanini byari rifatiye kuri urwo rugamba rwo gukuraho ibintu vyagiye biriyongera ko mu kwizera kw'abantu shasha iyo migenzo ivyo bikorwa iyo migigwa bidahwaye n'ijambo ry'Imana kandi bihabwa uburemere bwo gukiza umuntu kandi ati ijambo ry'Imana ribivugako.